hanyuma yajya amagogo urimwo, hanyuma y'ijya ntambara urimwo, hanyuma y'ijya nzara urimwo, hari umunsi ijuru rizuguruka. Hari umunsi ijuru rizuguruka, shengero ry'Imana. Turahejeje kumva amajambo y'Imana, amasezerano meza yo kuzura mpwemu yera. Amasezerano meza yo kuzura mpwemu yera. Mwayakiriye? Abayakiriye ndabasabe bahaguruke. Ugira ati Imana, nanje muri iryo sezerano sinze mpare. Muri iryo sezerano sinze mpare. Nsabe Pastor Jonas ashike hano. Ugira ati Mwami, muri iryo sezerano ryiza rya kino kiyaya, nuko iryo sezerano nzosuka mpwemu wanje kuri bari muri kino kiyaya bose, nanje sinze mpare. Nsabe ugira ati Imana uzurinshitse ko, gorora ukuboko asenga Imana. Mana, turagushimiye amajambo yawe meza, isezerano rikomeye wavuze Mwami ko mu minsi y'iherezo uzosuka mpwemu wawe ku bari n'umubiri bose, abahungu n'abakobwa bakavugishwa n'Imana, abatama n'abatamakazi bakarota inzozi, n'abagurano bagahabwa mpwemu yera. None rero iri sezerano Mwami Yesu, turagoroye ibiganza Mwami, umuntu wese Mana, umuntu wese yumvise aya majambo arakeneye iryo sezerano. Twese turagoroye ibiganza, abakozi b'Imana baragoroye ibiganza, abahungu n'abakobwa baragoroye ibiganza, abagabo n'abagore baragoroye ibiganza. Isezerano, gusukwa ko mpwemu yera, gusukwa ko mpwemu yera, gusukwa ko mpwemu yera. Isezerano ni ryacu, ni ry'abana bacu. Urakoze Mana, nuhabwa icubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amen. Unyotewe nzomu suka kwa mazi, gezize kwisi yumye, nyugururira ndaba umugisha, undondera wesarambona. Murakoze cyane. Nanje muri uyu mwanya ndonse nagira ndabifurize kuzovuga haleluya zitatu zizovugwa mu gihe cy'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hariho haleluya zitatu zizovugwa, nagira ndabifurize kuzozivuga. Tuzovuga iryo jambo rivuga ngo haleluya. Musemerere muti haleluya. Murakoze cyane. Hazobaho haleluya zitatu tuzosemerera mu bwami bwo mwijuru. Ndaja kubabwira uko zizogenda, hanyuma rero
twese ishengero ry'Imana. Ibaze uri hariya, murazi ko tuzomara imyaka 3 n'igice turiko turambikwa, ariko inyuma y'iyo myaka hazoba ubukwe bw'umwagazi w'intama, ubukwe buzomara imyaka 3 n'igice. Niho rero tuzosemerera izo haleluya 3 tuvuga ngo iki? Twese hamwe, 1 2 3. Murakoze cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana nico gitabo nja gusoma conye, ni igice cya 4. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 4. Murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo ndavye, mbona mwijuru urugi rwuguruye, kandi ryajwi nabanje kumva rivugana nanje ari nk'iry'inzamba rirambwira riti, duguze hano ngwereke ibikwiye kuzobaho hanyuma y'ivyo. Igice cya 5 murongo wa 3 gushika ku wa 5. Ntihagira uwo mwijuru cyangwa uwo kwisi cyangwa uw'ikuzimu ashobora kuzingurura icyo gitabo cyangwa kukiraba. Nanje ndizwa cyane nuko hatabonetse ubereye kuzingurura icyo gitabo cyangwa ukiraba. Umwe muri babakuru arambarira ati, ntacu urira, intambwe yo mu muryango wa Yuda, umunago wo ku gishitsi cya Dawidi, yaranesheje ngo azingurure igitabo amene ibikimatanije. Nsome n'umurongo wa 6. Mbona hagati ya ntebe na bya binyabugingo 4 no hagati y'ababakuru umwagazi w'intama, ahagaze asa n'uwishwe, afise amahema ndwi n'amaso ndwi, nibyo mpwemu ndwi z'Imana zatumwe kwamazija mu isi yose. Igice cya 15 umurongo wa 3. Baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana. Baririmba indirimbo ya Mose umusavyi w'Imana n'indirimbo ya wa mwagazi w'intama. Igice c'19 umurongo wa mbere. Ukunesha kw'Imana n'ubukwe bwa wa mwagazi. Hanyuma y'ivyo numva mwijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ringana gute? Ryinshi riti, mwabyibagiye, riti, ja ku murongo wa 3, rivuga ubugira kabiri riti, kandi umwotsi wiwe upfunduka ibihe bitazoshira. Babakuru 24 na bya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana ibyagira kuri ya ntebe biti, amen, haleluya. Iyo rero si twebwe tuzoyivuga, ariko ndaja ku murongo wa 6 wavuga ngo, numva ikimeze nk'ijwi ry'ishengero rinini, n'ikimeze nk'igisuma kw'amazi menshi, n'ikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti, haleluya, kuko umwami Imana yacu ashobora byose ihangamye. Imana ibahezagire ishengero ry'Imana. Murifuza kuzovuga izi haleluya? Ndaco byo kumarira gukoranira muri kino gikorane, ndaco byo kumarira kwinjira mu rusengero, mbere ukanakorera n'Imana nimba utazovuga izi haleluya. Ibi twabimenye kubera umukozi w'Imana yitwa Yohana yajanywe ku kizinga Patimo. Ico kizinga Patimo nuno munsi kirari, kiri mu kiyaga bita Mediterane. Hanyuma rero hari amabuye meza cyane. Ubi Bujumbura twatanguye natwe aho bavuga ngo niwashika kwibarabara pave, nukuvuga ibarabara bashize kwa mabuye, ariko ajya mabuye sinkaya yo ku kizinga c'Ipatimo, yoyo ni meza cyane. Hanyuma rero twarababwiye uburyo Yohana yajanywe yo kuko yari mu bandi baciriwe urubanza rwo gupfa.
abaroma rero uwo baciriye urubanza rwo gupfa bamwica yicwa n'ibikorwa, agize icyo asiga bamariye baca bamushyira mu bwato bakamujyana muri ako kazinga, akamena amabuye ku wa mbere, ku wa kabiri, ku wa gatatu, gutyo bakamuha indya zindi icya ntikize, akazicwa n'ubucoke, akazicwa no gusonza, kuko baba bamuciriye. Ariko amato yaba ariko arapakira amabuye bahejeje kumena asubira aho abaroma batwara. Ibi rero twarabonye uburyo Yohana ari kuri icyo kizinga Patimo, niho yabonye ibi, ngo ku munsi w'Imana, ku munsi w'Imana nk'uno munsi, ngo nari muri mpwemu, aca yumva ijwi rinini ngo nk'iry'amazi asuma, ahindukiye kuraba asanga ninde? Asanga ninde shengero ry'Imana? Ni Yesu. Asanga ni Yesu, amugwa mu birenge byiwe. Hanyuma rero ngo hanyuma y'ibyo, hanyuma ya ya mibabaro y'ukumena amabuye, hanyuma ya kwa gusonza, hanyuma ya bwa bushuhe, hanyuma y'ibyo ngo ajabona ijuru rigize gute? Yuguruye. Hanyuma yajya amagogo urimwo, hanyuma y'ijya ntambara urimwo, hanyuma y'ijya nzara urimwo, hari umunsi ijuru rizuguruka. Hari umunsi ijuru rizuguruka shengero ry'Imana. Hanyuma y'ibyo sibyo uzogumamwo, kuko Yesu arazi ibyo urimwo. Hanyuma rero ngo abonye ijuru ryuguruye, arabona ikintu gihambaye. Nuno munsi nifuza, nibaza ko nawe wifuza, ngo ajya yumva ijwi rimubwira ngo duga uze hano. Murifuza ko Yesu yobabwira ati duga uze hano? Ababyifuza nibagira uko turaba. Duga uze hano. Usinziriye ukajya wumva ijwi rikubwiye ati ngo hano ndakwereka ibigiye kuba. Iryo joro wikangura ugize gute? Unezerewe cyane, ugasanga wari kurarimbira Imana, uhimbaza Imana, ushima Imana. Iryo joro wikangura unezerewe. Yohana rero ngo ari kuri cya kizinga Patimo, aza yumva ijwi rimubwira ngo duga uze hano. Aduze asanga bariko bararirimba bati batuweruweruwe ra umwami nyene ingabo, isi yose yuzuye mwo icyubahiro ciwe. Aha arashitse mw'ijuru ku kizinga Patimo, babona igitumbatumba, basa nuko bagira bati yapfuye Yohana. Ariko Yohana yari mw'ijuru, asanga bariko bararirimba. Hanyuma ngo umukuru acamubwira ati kijya gitabo ubona mu maboko y'Imana nicyo kirimo ibintu byose ugira wereke. Hanyuma Imana ihamagaye ucugurura, harabura n'umwe, ntawo mw'ijuru, ntawe ikuzimu, ntawo mu kirere, ntawe ku isi yabonetse. Ngo Yohana acatangura kurira, ararira ati none ibyo narinje kuraba nabyo mbonye. Ngo wa mukuru acamubwira ati ntacurira, hariho wanesheje. Haleluya, hariho wanesheje. Nanjye ndafise iryo jambo nshaka kukubwira, ndacurira naho uri mu magogwa, hariho wagize gute? Uwanesheje. Uwo wanesheje ninde? Ni Yesu. Beko mumuvuga bukebuke, uyo yanesheje ninde? Ni Yesu Kristo umunyanazareti. Hariho uwanesheje ku musaraba, hariho ugukunda, uyo yaranesheje. Bantu bo muri tribune bakozi b'Imana, hariho uwanesheje, yitwa nde? Yesu Kristo. Yaragukunda, uyaragukunda. Nabwiye abantu bamwe ibyo nasomye mu gatabo, akana kitwa Jimmy, ni mu Budagi. Hanyuma ko kana kitwa Jimmy kariko kararengana ngo ku rusengero, kaja kumva umuvugabutumwa nk'uko mvuze, avuze ati hariho uwanesheje, aragukunda, ni Yesu. Kakana rero ngo karakana kavukiye mw'ibarabara, ndikazi se ndikazi nyina. Inzu yiwe yari nkunguru, niyo nzu yiwe za nkunguru bashira mu gisagara batamwe ibipapuro.
kakirirwa kariba ku mugoroba kakaca kaza muri ya nkungu ukakirenza kw'ibipapuro kakagira gute kagasinzira bukeye kakivira muri ya nkunguru kagakwira igisagara cose ngo gaciye iruhande y'urusengero rukaja kumva umuvugabutumwa avuze ngo hariho uwanesheje agukunda Yesu Kristo kibaza ko ariko kabwiwe kari hanze karinjira kinjiye karicara amigarahera abantu barasohoka nako gasigara kicaye hanyuma rero ngo kicaye gasigaye aho mwarimu arakegera ati wewe kutagiye wavuze ngo hariho unkunda yitwa nde Yesu kuva mbaho sinigeze mbona umuntu agize gute ankunda niyo ntoye umuhwi banyirukako nta numwe ankunda none ndakeneye kubona iyo muntu ankunda wamuvuga butumwa ati ni Yesu Kristo fukama ndagusengera arafukama aramusengera ahejeje ati genda amahoro none agiye hehe mwabavuga butumwa agiye hehe muri ya nkunguru no kugira gute no kwiba ariko kamubwiye ko karya kipfi ngo kagahungu rero kagenda kasonza kati ntakundi kakicisha iruhande y'umukate kakawusahura kakiruka kati fata icyo gisuma mugabo kakibuka ko naho kibye Yesu arabyanga ngo jima cafata umugamba ati ubu rero nkeneye kujya gusaba akazi ndeke kwiba ngo agiye ahantu n'uduhuzu twiwe yaraye mu nkunguru aturondera iki ati nje gusaba akazi ngo bunini ubwato bwakoreramwo abantu bashika 1000 hanyuma rero ngo gashitse kuri nyabwato gasaba akazi urongora nyabwato agahereza akazi yagahaye nako gukubura gutegura mugabo kariko karategura ngo kavuga ngo haleluya ubu kuri nyabwato kararonka icyo kagira gute icyo karya katagize gute katibye haleluya ariko abakora kuri nyabwato bikomeye hanyuma rero baravuga batakikiba kandi akagahungu kazoturega ibyiza nuko tukirukanisha kakava hano hanyuma rero baja kukarega ngo Jimmy umukuru w'ubwato acagatwara muri kabine yiwe mu biro by'ubwato bukomeye ahakorera agasinga gukubura nde haleluya Jimmy niyavuga ati nzorivuga atasubira mu nkunguru ariko uno munsi afise uburiri arafise n'ivyarya atayemera tego ntabyo nzosubira dataruji kariko karakoropa muri ya toilette kakabivugira ku mutima ariko uko kaba muri nyakabine hariho ibimenyetso vyerekana amazi uko angana uwundi munsi kagiye gusenga umuvugabutumwa ngo ijambo rivuga ngo ibyaha byacu yabihanze bwina ahita azosubira kugira gute kubyibuka ukundi kagahungu rero kambonye urushinge rugiye uku kakabona ko amazi ari menshi agabanutse kakabona ko ari make urushinge kararuha karamenya amatablo yose ari muri nyakabine kararuha karayamenya umunsi urizina ngo baciye ahantu hatibira cyane azabona rwa rushinge ruragiye Jimmy aribagira ibyo yabujijwe atayaduka ngo haleluya wa mukuru nawe arahaguruka turasubiriye Jimmy ati databuki unyica ungiza ndabonye aho Yesu yahamye ibyaha byacu hategerezwa kubaraha aha niho Yesu yahamye ibyaha byanje kuko kuwa Mungu nize ngo yabihamye bwina none ndaho twari bwacu hari bwina ngaha aho kafukamye kariko kararira unyica ungiza ngo wa mukapiteni nawe atangura gutetemera ati uyo Yesu ninde ati n'umukiza yambambiwe ku musaraba kandi ibyaha byanje byose byaragize gute byarababariwe ngo ajabona wa mugabo nawe arafukamye iruhande yiwe ati jeho yombabarira atego yo kubabarira hanyuma atisengera kajimi karafukamye karasenga
hanyuma ngo baca basohoka, wa mutwara akoranya abantu bose aca ababwira ati kuva uno munsi Jimmy ararekuriwe kuvuga ngo haleluya, kandi uwa mbere wo kuvuga haleluya ni jewe. Ubu Jimmy aracyariho n'uno munsi ariyo, n'umugabo ntagikoropa muri toilette. Uyo mutware yamuhaye icyumba muri Nyabwato ahavuga ubutumwa bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Aha rero hariho ugukunda, hariho uwadupfiriye, yitwa nde? Eshengero muvuge umudeha kubera iki, yitwa nde? Yesu Kristo wahe? Umunyanazareti. Subiramo, Yesu Kristo umunyanazareti. Ngo acavuga ati ntacurira, hariho uwanesheje. Uyo yanesheje n'intambwe yo mu muryango wa Dawidi. Ngo yaraje, ngo ahindukiye, aho kubona intambwe ije azabona umwagazi wiki w'intama. Wa muntu wicaye ngaha, nimbura umunyabyaha, Yesu kuri we wazoza ari intambwe, kandi iyo ntambwe niyaza uzomenye kurindira igihano gihambaye. Wa munyabyaha uri hano nk'uko twabyumvise, wa musambanyi uri hano, umenye ko kuri wewe Yesu azoza nk'intambwe, ariko tweho abakiriye Yesu Kristo azoza ari umwagazi w'intama. Yesu ashimwe cyane. Bakozi b'Imana murabishima, azoza ari iki? Umwagazi w'intama kuri twebwe. Ariko ku banyabyaha azoza ari intambwe, ahindukiye azabona umwagazi w'intama araje, aramena ishashara rya mbere, arashika mbere nahizuka rya mbere ryabaye ngo ishengero ryinshi. Abona ishengero ryinshi atawoshobora kuriharura. Uno munsi mu Burundi bwacu tumugajwe n'ibintu ataco bimaze, ibintu ataco bimaze. Ukumva ngo ubwoko, ukumva ngo intara, ukumva ibiki. Ariko mwijuru Yohana yabonye amoko angahe? Amoko yose, nta numwe azohara. Indimi zingahe? Zose. Amahanga yose bambaye iki? Izera. Haleluya, bambaye izera. Aha nitwavuduka no mwisi tugiye shengero ry'Imana, si iyi koti nzoba nambaye, si iyi pataro nzoba nambaye, imvune Yesu ariko arategura. Iyo mvune niyo nzoba nambaye. Kandi bari bafise ngo amashami y'ibigazi mu minwe mwizuka rya mbere. Iyo ngiriwe ubuntu ngaherekeza umukristo wanje arangije neza, ego umubyimba wiwe uburaho, ariko mu mutima mba nzi ko yamaze kwatira ikirere. Umubiri wiwe mba ndiko ndawusezera, ariko mu mutima mba nzi ko we uyo mukristo yamaze kwatira ikirere. Yambaye impuzu jewe ntarambara, yambaye impuzu ntarambara. Nuko umunsi bazomperekeza bajya abakristo baje kumva, bazoba babona umubiri basezeye, ariko jewe nzoba namaze kwatira ikirere. Haleluya. Hari umuvugabutumwa umwe yatwigishije ngo uzorengana buriya bururu azoba ari umuhigwe. Bagenzi, azoba ari umuhigwe uzorengana buriya bururu. Ico gihe rero niho tuzogegwa. Bagenzi, niyo tuzogegwa ibyo twakoze, za mpuzu twavana hano ku isi tuzambugwe, twambare ibikorwa by'ukugororoka by'abakishengero ry'Imana vyabera. Uyo azoba ari umwambaro ugira kabiri, tuvyambare rero. Hanyuma rero ubukwe bube butanguye. Ngira nshike rero kuri za haleluya. Ubukwe bwa mbere, ubukwe buzoba ngo azoba ari ishengero ryinshi, konferanse nini bagenzi. Eka nawe wiyumvire mu mutwe, Abarundi, Abanyekongo, Abanyafrika, Abaraya, Abanyamerika, twese dukoraniye hehe? Mwijuru. Kizoba ari gikorane gikomeye. Hanyuma ngo ishengero tuzoririmba. Hazobaho abantu b'uburyo butatu. Nyumvirize.
aha niho nashaka guhagarara cyane. Hazobaho abantu b'uburyo butatu. Aba mbere ni umugeni w'umwagazi w'intama, aba kabiri n'Abisirayeli, aba gatatu n'abamarayika n'ibinyabugingo. Hanyuma rero ngo bose bazoririmba bamwe indirimbo ya Mose. Abisirayeli bazoririmba indirimbo ya Mose, iyo ndayibona mu Kuvayo. Abo rero bazoba ari Abisirayeli, bazoririmba insinzi yo ku kiyaga gitukura. Ishengero natwe tuzoba duhagararanye nande? Na Yesu. Tuzoba turi umugeni w'umwagazi w'intama, tuzoririmba indirimbo y'insinzi Yesu Kristo ku musaraba. Indirimbo nzoririmba ntayo nzi, ariko ndashobora kwibaza muzo dufise, nkaririmba nti tuzoba turiko turaririmba tuti nitegereje umusaraba umwe Yesu yadupfirako, aho niho nataka mbiye ngwazanabare. Sinzi ko mwombera mikoro bariya baririmbyi nka zibiri canke zitatu, numvise aribo baririmba iyo ndirimbo y'Abisirayeli. Nuko barya rero ndabita Abisirayeli. Tuzoba turi mwijuru, Abisirayeli baraho, ishengero riraho. Hanyuma rero twese duhimbaza Imana, nuko abamarayika nabo n'ibinyabugingo bidukikije. Shengero ry'Imana, murifuza kuzohaba? Abifuza kuzohaba gorora amaboko. Ego nukuri. Umwe yavuze ngo hazoje uwambaye mwijuru. Abisirayeli bose bazoba bari hamwe, bariko baririmba insinzi uburyo baja busikiyaga gitukura. Natwe turirimba insinzi uburyo Yesu yatuneshereje ku musaraba. Ibinyabugingo nabyo biriko biraririmba indirimbo yabo nayo nzi. Aho shengero ry'Imana hazoba ari hehe? Mwijuru. Ubukwe buzomara imyaka ingahe? 3 n'igice. Ngo duhejeje kuririmba twese, Abisirayeli baririmba, niho tuzovuga haleluya ya mbere, dusemerere ngwiki. Oya nimwasemereye bagenzi, semera n'ijuru ribyumve. Tuzovuga ngo haleluya, 1 2 3. Murakoze cyane, murakoze cyane. Kuri 19 soma ibizoca biba rero. Umurongo wa 4, babakuru 24 na bya binyabugingo 4 byikubita hasi bisenga Imana ibyagira kuri ya ntebe biti amen, haleluya. Hari indirimbo abaririmbyi baririmba ngo mbega nzoririmba muri korari yahe? Ngo korari y'abaki? Korari y'umwagazi w'intama izoba ihagaze. Iyo korari y'umwagazi w'intama izoba ihagaze iri kwiraririmba, abamarayika badukikije na bya binyabugingo, Abisirayeli baririmba, tuwegeye gusemera haleluya igira kabiri. Ngo bya binyabugingo na babamarayika bose bazikubita hehe? Hasi. Biri hasi niho bizovuga ngo amen, haleluya. Abamarayika baryamye hasi, nanje mpagararanye n'umwagazi w'iki. Ni bande bifuza kuzoba baryamye? Oya, ni bande bifuza kuzoba bahagararanye n'umwagazi w'intama? Iyo korale y'abamarayika rero nico gituma jewe ntazogira gute? Ntazoyijamwo. Nzoba ndi muri korale yande y'umwagazi w'intama. Nuko rero mwabantu mwe, ico gihe rero ngo hazoba hariyo korale zitatu, ariko izosigara ihagaze ni korale y'umwagazi w'iki? W'intama. Mwumvise haleluya ya mbere? Ni haleluya tuzoba duhejeje kuririmba ubwa mbere, twese dusemerere tuti haleluya. Dusubire turirimbe, twongere dusemere tuti haleluya. Baba marayika na bya binyabugingo bice bigira gute? Byikubita hasi. Ngo biri hasi bice bivuga ngo amina, haleluya. Erega ntitwari tuzi ko hari abantu
bazoza baturuta turyamira hasi, nanje nzoba mpagaze iruhande ya Kristo. Haleluya. Abifuza kuzoba bahagaze iruhande ya Kristo, Imana ibahezagire. Nitege amaboko yanyu, nitegereje umusaraba, umwe Yesu yadupfira. Muririmbe mwese naho nashize hejuru. Niho natakambiye ngwaza ntabare, Yesu mwama himbazwe, Yesu mwama himbazwe, ni amaraso yankoreye kumutima wanje. Murakoze. mugihagaze, nta yindi ntumbero y'inyigisho yanje nuko ndabifuriza kuzovuga izo haleluya zingahe? Zitatu. Ndabisubiramwo. Iya mbere tuzoririmba tuce dusemerera haleluya, kongere turirimbe dusemerera haleluya, bya binyabugingo byose byikubite hasi, biri hasi, niyo tuzovuga haleluya igira gatatu. Ubu rero sinja kubabwira, turaririmba ubwa mbere haleluya ya mbere, ubugira kabiri haleluya igira kabiri, ibinyabugingo biri hehe? Hasi. Abamarayika bari hasi, natwe duhagaranye n'umwagazi w'intama. Imana byagiye ku ntebe iriko iraraba ubukwe bw'umwana wayo. Abamarayika bose bazoba baryamye, bakiryamye hasi. Tuvuge ya haleluya igira gatatu. Rero tuti haleluya, tugira dutangure, hanyuma tuca tuvuga iya mbere, turirimbe iya kabiri, hanyuma n'iya gatatu. Muriko muravyumva? Mugorora amaboko. Mbeko mwanga kuyagorora shengero ry'Imana. Reka muri tribune nitegere, mwese muririmbe ara ijwi ryanyu ndaryumve bagenzi. Yadupi aho uriko uraririmba usaba Imana uti Imana nzobe ndahari, nzobe ndahari uyo munsi. Azanabare Yesu mwama himba, haleluya Yesu mwama himba. Muribuka icyo tuja dukora? Maraso yankoreye kumutima wanje. Rimwe kabiri gatatu. Nitegereje umusaraba, koni yonatakambiye wazanabare, Yesu mwama himba, haleluya Yesu mwama usenga Imana mugenzi uti nzobe ndahari Yesu. Maraso yankoreye kumutima wanje. Haleluya. Aha abamarayika bari hehe? Hasi bazoba baryamye. Tuzoca dusemerera ubugira gatatu tuti haleluya. Nsaba umwungere mugorora amaboko asenga Imana. Ego kabisa, senga Imana. Yesu turagushimiye, Yesu turagushimiye. Dufite isezerano wadusezeraniye ko tuzoririmba haleluya. Turasenga Imana, turasenga ishengero ryawe kuzoshika muri uyo munsi mukuru,
mwami uduhe kubimenya, uduhe kubitahura, ntitubabisi gusa ariko udukumbuza ijuru kugira ngo tuzoshike muri uyo munsi mukuru. Urakoze kuri aba bantu bose bagoroye amaboko, ubikore nk'uko ugomba mwami, mu izina ryawe ryera Yesu, amen. hanyuma rero tugira dusabe umuntu wese agira ati Mana, hariho icyaha gishobora kumbuza kujyayo, ataza igihe umwungere wa kabiri ndamusaba ashike hano, umwungere wa kabiri azoba ariko arasenga Imana. Ugira ati hari icyo mbuza kuzoshika muri uyo munsi mukuru. Erega hamwisi n'akanya gatoya, ibitwumvise by'amatongo, ibitwumvise by'amagazi n'akanya gatoya bagenzi. Aratunga akagenda, akubaka ibikomeye akagenda, ariko turiteze kuzobana n'umwagazi w'intama. Gorora amaboko rero agira asenge, ariko ndatanze umwanya nawe cutambuka muri uyu mwanya uza ariko arasenga Imana. Imana ibahezagire. Mana se umwami wacu Yesu Kristo, haleluya. turagushimiye mwami uyu munsi mwiza, munsi mukuru mwami wategura ishengero, munsi mukuru mwami ugomba ko tuzoririmba haleluya dushitse imbere yawe. Abazoyiririmba tumaze kumva n'aba bantu bihanye ibyaha. Turasenze Imana nyenijuru, uduhe kuzobaho hano muri uyo munsi mukuru. Haleluya. Mu izina rya Yesu Kristo turagomba ngo utabare ishengero ryawe mwami, utabara abakozi bawe kuzobona uwo munsi mwiza. Haleluya. Turasenge mwami abantu bari inyuma batabyifuza, ubagobere mwami, ubagobere mu izina rya Yesu, ubagobere nabo kuzaba muri uwo munsi mukuru ukomeye. Turagushimiye mwami kuri kumwe natwe, uragushimiye mwami kukoresha abakozi bawe iminsi yose. None rero habwa icubahiro mwami kushikiza ibyo watumye ahantu. Turasabye nk'imitima yacu mwami yongere kukwagukira, uyibemo mwami, mitima y'ishengero ryawe yaguke mu izina rya Yesu Kristo. Abasuye inyuma bagobere mwami, bagobere imitima yabo yaguke kugira ngo baze mu munsi mukuru mwami. Turagushimiye nyenijuru kumaze kubyo tugusabye kandi ugiye kubidukorera mwami ku bw'ubuntu bwawe. Haleluya. Rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ndabasabirira mwicare, twabonye abagiye, nawe mukemugera akakubwira ati genda, ucuhaguruka ugende. Nuko hanyuma rero reka turirimbe ijya ndirimbo duhave dutora ubasengera.